ihangane 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 ihanganire ibyo byose bikugerageza oh ihangane ihangane nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane oya nta joro ridaca ibyo byose bizohera nshuti yanjye ihangane ihangane Sawa boss. Uwo ni umukozi wa Mana yamvuye kuza. Bunye nzubishobora. Boss. Uyarakaze. Yazubishobora kubera arakaze. Sawa. Reka nta wo mugaya atarabona ingene akora. Tuzomurabira mu byazoba ariko arakora. Hey, welcome back. Merci, ça va chérie. Mais c'est good. Ça va bien. Kuti tisani. Ranungu. Ya hanyene ba. Nani kinyine kukuramutsa binakunze cyo bitahana kuko n'amasaha yo gutambara sana yageze. Nanje nari numva n'ubute bwo kugana. Ariko kuje bica byoro. Cyane yicarira uhejeje tutahe. Sawa, tukaze kandi bigukorera. Sawa. Hama ikindi kintu sheha. Reyi ni hagira ikintu ushaka kubwira. Uzucumviritse ariko ntuzigere mwizera na gato. Kubera ikintu wamwizera. Mukunzi wanje. Reyi ashobora kwibaza ku kintu cyonyene gishobora gutuma ngwa mu gatego kiwe yuko ari wewe. Ashobora gukora ikintu gishobora gutuma je nawe dushwana cyangwa tutumvikana. Kubera sanzwe abizi yuko ndagukunda. Gutyo ugasanga uguye mu gatego kiwe. Rero niyo mpamvu ndabikubwiye kugira ngo niyazi ibyo azokubwira byose nawe uzoba umuzi. Kumbe bya bintu byakomeye. Ukomera gusa. Ariko yo koroha canke yareka ataremera kuvavanura n'ikibi. Sinshobora kwizera yuko yavavanuye n'ijya mitima mibi yiwe. Sinshobora kwemera yuko yahindutse ku buryo yobura ibintu byose apanga byo kunkorera inabi. Rero niyo mpamvu ndikunda gutegura umutima kugira ngo umushibukani washibuka hagiye umuntu n'umwe uzoshibura hagati yanje nawe kuko sinifuza kugutakaza. Dori bebe, reka nzogerageza. Ugarare twitahe. Sawa. Halo. We boss. Shuraba ibintu by'ubishiramwe mu cyumba c'abakozi. Yego boss. Sawa. Ibisigaye uzomugisha amenyere nta kibazo. Hewe. Mubatse. Uwo kumengo ni wa mugabo bita. Chabe Abere. Ndamubona mu telefone mu memoire. Ndamubona. Nuko. Hagiye ubona ameze gute? Urabona umenga n'umuntu asanzwe. Harakwira ikintu kimwe utaruzi je. Je nk'iki kibujumbura. Natanga gukora ku ministre.
ndakora numva ndarambiwe cyaza kumusitare wewe utigije nabi wewe n'ibintu nzobibona wowe gusunyubahe ndakwereka icyo nzo gukorera naho ugomba ungareko wewe kwa minisitiri ugomba mbwire rero ko nzi kwa minisitiri utuntu twariho twose tuba dukingiwe dufise abantu b'inzego we rero baciye bakwinjizayo abapolisi n'abasirikare bashara basohora abari bubacungira umutekano abana wico dupfa rero wowe wigira kamenye ubu rero ugomba wigire ka chat GPT umenga ibintu byose urabizi no kumenya igihe nagenda gusaba akazi niho waruri wewe umviriza jewe ivyo ndakubwiye nivyo nyene ko biri nimba wase kuvyemera ntazobora n'ibindi nawe kweri hari hakura y'abantu bize bayamaze none ufise angahe reka kumbesha ora ndakubwira ikintu kimwe we nkuriyo ndanabe kubwira uri ruguru yuko nkoreye icyamamare nk'aberi ntacyo bari gupfa wemeye none ubaho uravuga iki kumbe niwe reka ndabe cyaha ugira igihe ni nkaho yo gusa ngo kuramurunguruka uco uvuga iki nubwirwa niki ko n'ubutambeshe yo bari umushitsi aje gutembera naho ngaha umushitsi sawa niwazi ndi kumwicaye mu gatondo ntuza kumenya ko ari umushitsi cyangwa se ndakwereka kwanza amabuji imbere yo kunda gutwara hariya mu mazi wawe y'amafaranga turayajya turya ndetse naho urukunda ko umunsi usigura kuri amafaranga nayatoye ntashike muri banki ingorane yawe wamana ubwoba sinzi ko ari ivyo binyamanyama bigutera sinzi ko ari inzobe gutera kutaba stable canke hari ikindi kintu sindakutahura neza wowe bitahura cyane impamvu uriko urambwira gutyo ni kubera utari kuri rya poste jewe ndiko rero nk'ubu bibaza iyo ntuma situation bancaire nacambuga ko amafaranga nayashize dugira amahera yinjira yose arayanze wowe ufata ayandi mafaranga mu gishingo cajya hamuya jane ibisigaye wicara utekereza urabe ko azigera yakubaza ngare biragaragara yuko hari ibintu utazi muri Bible havuga ngo kumenya Imana n'igitanguriro cy'ubwenge uri kumufata nk'akajuju kandi utsikara umuntu aciye ubwenge ikindi naco ababaza yuko hari ikintu na kimwe gikorerwa muri societe atazi ahari karavyirengagiza gusa kugira umwanya ugere kandi umwanya niwamara kugera kiba kizoba umenga waje guharira ngaha biraherera wenda kubwira ibi nawe ukambwira biriya muri twebwe nawe ndere kuwundi aho twaretire umuhinga hengurwa n'uwundi wenda kubwira ico gukora ukaguma unzana amatangazo y'iwawe urashika bigenda gute umviriza rero ico nifuza nuko ayo mafaranga tubisubiza muri societe hama nawe basi ukemera ugaca bugufi hama ibikurikirana tukazokenyura nimwamara gusubira kumvikana iyo ide yari nziza iyo nza kuba ntarapanga ico nzoyakoze wowe byo kumvikana nawe bindekere nzokwereka ico gukora ariko wewe iyo noti banzo yigumana ibindi tuzobimenya halafu sawa ariko nivyahawe ntuzuvuga ngo sinakubwiye Isharanga kwari ibintu bitwega twega hano bara kuyari inte oya hari yamazi numva ko mibari y'ubunure hanya bindi ngaha biri hehe iyi si intebe ububono gusa wambwiye gute ntambuye kumaze gukora abantu wewe none hano wagiye gukora badafise intebe nk'izinye wagiye gukorera hehe oya nukuri hariye wacu ni mu rukeco ntavyo bintu biriyo kandi je ndaze gucopora neza ahubwo wewe uboneka ko wewe wagiye gukora kwa yuvinari ugenda kwatekera imyungu hanyuma ugatamuhira ngo ndaze guteka ndatekeye abantu utamara amazi cyaraho
Icharaho. Konso, ntutumevuga kose. Icharaha ndamuhamagara. Ahantu mungu hari amazi. Konso namazi ahari. Mushaka cenjoba. Mabuja nabo cyaje batanisobye. Kuko rugendo kwabaye rurerure. Oya nawe. Ari vitango yakiri kare. Aha anya. Je ko nicaye. Aha nyamazi ari he. Ahari he. Ariko ibintu bifata. Byafashe he habiri. Aha abiri he. Cyaho ucaye ngasha ndamuhamagara. Icharaho ngene kumuzana. Reka niyicarire ngaha naho nyine mbona umuntu agumye haraba cabona ibintu by'ibicoro nico. Konso. Ndamusubiza ruguru. Ndabwira abihebe. Icharaho rero. Ushaka kumara amazi. Ambaye ngo nashikije umushitsi hasi. Ichara ku ntebe ndakwinginze. Aho nta kintu kimwe gihari. Arazi yuko ntaroga nfise ibintu by'ivumbi byo mu modoka. Wegende mu Umviriza. Marwe gatatu wicharaho. Konso rimwe icharaho. Kabiri. Aho nyamazi ari hehe ngaho? Kumbe abantu baba bosi. Yo. Ubona gusa umviriza rero. Araryoshe we. Yo, ningo nahakana karyama pe. Umva, ngiye kumuhamagara, sivyo? Utekereze. Asanga utekanye. Atari uko arakumoma. Byarafyina. Urumva? Yego. Bro, kumenga nazi wanje zirimwo ntiwari gufata n'izi wanje ukazimesa. Nahukunga kune. Canke nyine sometimes nyine buriceka ugatangura kubona ibintu kumwe bitari. Ni gute ushobora gufata umuntu yaguhaye indaro hama kamubwira ngo akomesere? Kwanza ivyo tuvyihotse. Haje twariye saa sita canke niturajya kuva mu gitondo. Ubimbariji. Ariko barijiki? Okay. Nako twafunguye. Gusa rero ibi bintu byo kujya mu maresitora bihagarara. Kuko twahejeje gufungura ucume ngufasha umukubuzi urankoropa mu nda. Kubera iki kuva mu kujya muri resitora ubuzima bwa misi yose mu maresitora ushaka nonde? Uriko uratwengana? Bisaba nyene kuhindura ukazana nyene sauce nzima ugateka ama tukafungura. Lewa zigaze kimwe. Afite nkawe bonze muhombiki. Ngushaka guteka. Uzumbwire ndagwa amafaranga. Imbabura hariya mu gikoni iriyo hamwe n'amasafuriya. Jesse ushobora kuruhisha umutwe no kurondera amafaranga. Hamanongire kandi ndagutekera kubera wigize. Hajya bro, iyo uri gutwenga umuntu ubona ari seri. Wumva bitesa. Njewe undabye neza. Ukamera hasi ugashika hejuru. Ibyo bintu byo guteka urumva nabimenye hehe. Icyambere nakuranye na mushikanje nkorera kuki. Kumuva impande mane no sinkavuga ngo twenge. Kumuva impande gatonya nagiye mba ahantu bamfata neza. Uko kubaho nabi ndakubonera hiwawe mugabo cyuze kuvuga ngo jenze ngo nze guteka nabimenye hehe. Ikintu ngiye gukora kiti nzokoma induru buri muntu wari wese ngamwe karitiye aze guhurura ngahanye cyo namubwira kuko muyice. Bamubwira ikintu kimwe. Ushatse uhagarika imigabo. Ico nico ndakwangira jewe ngara hehe ibintu bisanzwe. Uzi nimba rero utagara
igisigaye niki kimwe cyonyine wo kugutwara kwa rujana bakaraba neza ko mu mutwe watagasoro kariyo kuri ivyo bitahuritse umuntu ashobora kuguhereza indahaba hamugaca ushaka kumutegeka nkaho umenga umubosi wiwe ivyo byakabaye Umbaye musazi. Umbaye musazi kubera ko ndakubwije ukuri. Okay. Reka tuzoraba iyo bihereye. Sindi musazi none. Reka tuzogende kwa rujana. Mabuja. Kagasadu ndakashize. Ukabura kumenya neza. Ntubure ko ari yari kuri tisadunda. Ariko mabuja. Uribaza ko je no kubahuka nkita umugore mwiza nkujya kwa risadunda. Cha. Je no tumanishwa n'ukuri. Hakombeje. None utisadunda nyinde. Sikaga ko tura boss ya ntu. Tukora gapangira ivyo gakora nawe kagapangira ibindi. Mega maropa. Uwo mukozi se mumuzi. Se wamuza. Umuntu bitanguye kunaniranwa na wewe. Cyo urabona ko tuzoshoboka kweli. Mabuja. Oya? Kushoboka vyovye. Muzoshobora na pe. Ico ndakazi ko nakana keza. Nakakozi pe kandi karuba. Usivye jewe gusa nije gacisha kagasohorera ino hamwe ivyo muza gashibure hariya ngo pi. Umenga nitongo dusangiye data wanje nari iwabo. Ja maropa. Ujya na wewe. Nta muntu yo gushobora atari jewe nyine nakumenyereye. Kuko ugira ubujambo umenga bakuroza ubujambo. Muga. Umutima mwiza ura office n'ukuri ntari bijyaho. Ako kamera ko umutima mwiza ko akunda gakunze kubitanga. Wow. Ahubwo mabuja ndakubwira ikintu kimwe uzomfashe ukampangire kugira ngo no aho nza ndinya vya kimwe kimwe. Natiko je nawe twikundaniye. Ito. Marobe. Ubu nuzi ko turabakiriso. Iryo bara naso. Kiretse uvuze uti ugira wikometse nk'umuntu w'umugabo nawe ushinga urugo umushire mu nzu. Aho je no gushigikira n'ukuri. No kuri eglise ndafise abakenyezi dukundana. Mufasha tukagushigikira. Mugivyo bindi byo guca mu nzira zitarizo uyebayeba hariya ku bushurashuzi je sindimo singushigikiye n'ukuri. Ahubwo nawe urazi yuko nibagiye kugutuma itomate. Mabuja. Hewe. Uyahagurika nkuzanira amafaranga. Ukamaze kuzanira amafaranga. Ukagitana itomate. Eje nkubunya wanse kundehereza haba uyo umuntu muvyo nkuma. Sawa. Sawa. Meze neza. Yego meze neza. Abandi bameze neza muhira. Meze neza. Sengenda gutomboye. Uzombwirire keke na John. Ati nazo sogaruka iwanyu no mutaje kumuraba. Kubera ko ufashe ingingo nk'iyo. Joy bigenze gute? Umwaka uraheze. Muri batamwanyoje ikirenge muhira. Igitavuzwe rero ni wewe. Niyo mupanganye na papa programme muhoririyo. Kamengo muhirani bwishwe. Nanje rivyo mugira nzobigira sinsogaruka. Oya gusa je kubganje impamvu ntaza ntamenyereye kuza
ni kubera kenshi abavyeyi bawe baguma bagenda bataragama muhira rero nanje nkaraba atacihutirwa kuza nkabona nyene nta kamaro ko kuza gusa ntagwa nkururimo urumva uje tukirirwa na muhira nkumva impanuro za senge tukayaga n'amahosi maka papa na mama babe bahari sawa rero nje ndagaruka nene nagufata ingingo nk'iyo gusa ndaza kuraba uno munsi nzobarunga ikejo hama rero kuri nzigo ngaho wow numva none ibyo nari nshaka mamumpera gusa reka nje gutegura ibintu tuzosangira ejo bye naciye ugenda ubu nyene isenga isaba tirageze kandi nje kwita ivyo nibikuragira nibiki ko mbona usimbira hariya usirane ivyo nibiki urakuze uriko urafite ibintu vy'abana uri muzima